abashinga amateka banizo bose uze tuyihaye banizo bose abarongozi Mana nziza turashimye turakenguruka kandi turazi ko aya majambo turiko turavuga ahinduke ishimwe ryawe. Urakoze rero uzobandanye uturabe ryiza, ubandanye udutegura muri ya nzira y'ukuzogira iherezo ryiza, ibi tubigusavye ubwa Yesu Kristo mukiza wacu. Amen. Mwubahwa mama buntu murongoye rino shengero rya Roshe, bubahwa mwese kuko nohava nihena ndabona muri benshi cyane. Bubahwa mwese, umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye. Tuvuge tuti Noheri nziza. Umwaka mwiza w'2026. Iyi minsi mikuru izobaberemwo
iminsi mikuru y'amagara meza, amagara meza kuri twese, ubutungane mu mitima kuri twese, amahoro kuri twese, ukuba munsi y'uburongozi bw'Imana kuri twese. Imana ishimwe. Sinzi ko noronka aho mpera naho mpereza, ariko ntangure nshima abaduhaye ijambo kugira ngo dushobore kugira icyo tuganira gitoyi, cyo kimwe n'abadutanguriye tumvise ibiganiro byiza mwaduhaye. Tubashimire na mwebwe bakristo mwese mukoraniye hano, aje kugira ngo twifatanye twese dushimire Imana kandi dusabe n'Imana ibizokurikira izobigire byiza kurushiriza. Natanguye mvuga nti Noheri nziza. Ndafise impamvu, nubwo iyo mpamvu ishobora kuba idahuye n'ibyo bamwe bokwiyumvira, ariko nagira mvuge mvuze nti Noheri nziza nuko umwana Yesu ntiyavutse kijya gihe. Umwana Yesu avuka iminsi yose. Imana ishimwe. Nubu ahejeje kuvuka, no mu musegonda ikurikira arongera avuke, na nimugoroba yongera avuke, nejo gutyo. Igihe cyose umwana w'Imana atuvukiramwo. Imana ishimwe rero. Ariko igikomeye numvise, kandi Imana idusaba ati twame dufunguye amaso, twame turi pre, kuko Imana igihe cyose iriko irakora. Wewe ibikorwa ukora, amasengesho yawe, ubwiza bwawe, urukundo rwawe birashikira uwakuremye, birashikira Imana yacu. Rero ibyo byiza ukora, ibyo bikorwa ukora biva mu mutwe wawe, mu maboko yawe, nivyo Imana izofata kwa mateka kugira ngo izokwame yibutse n'abawe ibyiza uko uteye n'ibyiza uri kurakorera abandi. Baratubwiye bati Korneliyo yariko arasenga. Korneliyo yari mu bikorwa byo gusenga, noneho umumarayika amushikira uko par surprise. Nukuvuga yuko Imana iwacu, Imana itugenderera igihe cyose. Ariko icyo nashaka kugira ngo ndababwire, jewe numva nuko twebwe tuba dusamaye, ariko Imana ikora igihe cyose. Imana iratubwira igihe cyose, mugabo igasanga turasamaye, ntidushobore kumva ngo dukapte ubutumwa bwayo, kugira ngo twumve ibyo iri kuratubwira. Mugabo twebwe tukabandanya tubaho nk'ibisanzwe, kubera ko turabana b'abantu tuteza kurondera kubaho mu by'isi. Aha rero Imana iranadushimira, bavuga ngo Imana izodushimira ngo ihezagire n'ibikorwa byacu biva mu maboko yacu. Ibikorwa byiza Imana irabihezagira, kandi Imana izobiduhezagirira. Murumva rero yuko wa mwanya wose Imana idukurikira ibyo turiko turakora, ntimubishira ibyo turiko turakora, ntimubishire au passé, ntimubishire au futur, ngo muvuga ngo narakoze, muvuga ngo nzokora. Oya, c'est dans le présent.
iby'Imana, ibyo turiko turakora Imana irabiduhezagirira. None si byo gayemwe? Imana ishimwe. Niyo mpamvu ukaba urondera imigisha y'Imana, ukaba urondera kuzogira iherezo ryiza. Ntuvuge ngo nzo, oya, au présent. Uriko urakora iki? Kora iki? Kuko nurindira yuko hazogera igihe uzicuza, ukirega, ukigaya, ukabishira mu bihe bizoza, uzoba wihenze. Kuko umwanya wose Imana irashaka kuguhamagara kandi birashika. Aha rero nagira nce mvuga nti hariho twebwe abana b'abantu tukavuga ngo ni imvugo, ngo nimbona amagara nkitse, ngo nkabona merewe nabi, ngo Imana ishobora kumpamagara, ngo noneho ngo nzoca mpamagara pastori, mpamagare musenyeri, mpamagara abapadiri, ngo nsengera ngo kugira ngo nzoje mu ijuru. Ndakurahiye kandi ndabivuze ibi mu mutima niko ndavyumva. Nurindira yuko ngo uzoza gusaba Imana isaba ikigongwe, ngo usaba ikigongwe abapadiri n'abapastori, uzoba uri kurihenda. Ahubwo uzoba uhamagaye abapadiri, abapastori, abasenyeri kugira ngo ubikoreze amafuti yawe, ubikoreze ibyaha byawe, ngo kugira ngo babijyane babishikirize imbere y'Imana. Uzoba uri kurabaremera, kandi nubwo bazobishikanayo wewe wamaze gupfa ntacyo bizoba bimaze. Nimba rero uvuga uti nka kumwe Imana itugenderera umwanya wose, niwitegure umwanya wose. Imana ishimwe. Herubu wowe ubyumvise ubu, herubu. Ntuzohere ejo cyangwa hirya y'ejo, cyangwa uzorindire wagwaye malariya, cyangwa urindire wagwaye kunuku, cyangwa wagize accident, cyangwa ibyaguteye n'ibiki. Oya, nka kurya Imana yarungitse umumarayika kwa Korneliyo, agasanga iyo marayika agasanga ariko arasenga, nawe gira uko. Icyo ni ikintu gikomeye cyane kandi numva natwe twoshobora kugendera. Imana izoze isanga uri kurasenga, gutyo umwanya wose uzoba uri kurasenga uzoba uriko urategura kazoza kawe keza. Kazoza kacu keza nako ni mwiherezo ryiza. Iki kintu bakristo bavandimwe, iki ndamaze kukivuga kenshi kandi nagikuye kwa nyakwigendera sogokuru. Yarakunda kutubwira ati uzogire kugira ingwane zimeze uko, mugabo uzokore ku buryo utegura iherezo ryiza, uzogira iherezo ryiza. Icyo hano ku isi nanjye nagifashe uko, kandi cyagiye kongera kunzamo nyuma. Icyo ni nayo finalite ya twebwe abana b'abantu aha ku isi, niyo finalite, iherezo ryiza nk'abana b'abantu. Nta kindi. Umaze gupfa ibizoshika ntabyuzi, byaba bibi byaba byiza ntabyuzi. Mugabo Imana itubwira iti muri Bibiliya, ni witegure wame witeguye, kuko nugira iherezo ryiza ikizobaho ku isi kizoba kiboshwe no mu ijuru. Baravuze ngo ati wewe kora ku buryo umunsi wawe nugera hazogire abanka, kubera ko
ibyo wakoze, ibikorwa byawe byababereye inyungu, babikuyemo inyungu. Kora rero ku buryo ibikorwa byacu igihe cyose hari ababikuramo inyungu byibure. Barya wagiriye neza bakabona ibikorwa byawe babikuramo inyungu, ntibazemera kupfa, n'Imana yo mu ijuru izobyakira neza. Rero nimba uko ariko bimeze, tuzoba turiko turategura iherezo ryacu ryiza, ni nabyo Imana izohezagira, ku buryo wa munsi ahubwo uzoba usaba uti Mana, nawe mpamagara aho nabereye hano, erega ndakeneye ko nokwegera. Murumva kuzobishaka. Mugabo hariho abandi bavuga bati bariko baragwana n'urupfu, ati jewe ntaho nja, kuko azi ko iyo yakoze bidatomoye. Rero muri rya herezo ryiza tuvuga, irya nico novuga ko ari cyo gitego cya nyuma tuba duteye hano ku isi nk'abana b'abantu. Hariho rero nagira ngo nce ngirako, hariho abantu bavuga ngo wewe nupfa umeze uku uzoja mu muriro. Ibyo ntibisanzwe, no kugira ngo wikosore. Ati nupfa naho wakoze neza uzoja mu ijuru, no kugira ngo ubandanye ukora ibyiza. Ariko ikirimwo ibyo bariko barakubwira, nimba uri kubandanya ukora ibibi hano ku isi, bimwe bimwe ugenda ubirota, ibindi ubihura nabyo mu buzima, menya ko wewe nimba wishize mu ntoki za Satani, mu ntoki z'ikibi, kwa Sekibi, kandi tuvuga iminsi yose, icyo gihe hano ku isi uzohagira iherezo ribi. Uzoba icyo gihe cyose uzoba wabaye hano ku isi, uzoba uri mu muriro, uzoba uri mu muriro. Ntuzigera ugira amahoro, ntuzigera ugira amahoro n'abantu, ntuzigera nawe wumva ko muri wewe ufise amahoro, muri wowe uri muntu muzima. Hariho n'abageraho bifuza gupfa, abandi bagashaka kwiyahura. Ntuze rero uvuge ngo reka nzorindira ko bampezagira, ngo bansabire, ngo bansomere imisa, ngo bankorere ibyiza bagire gute ku munsi wa nyuma. Oya, hera ubu, ahubwo waracerewe. Hera ubu, hera ubu ukora ibyiza, hera ubu kwiyumvira ineza, hera ubu usenga Imana, kuko byose muri Bibiliya birimwo. Ariko ikintu gitangaje nuko muri Bibiliya birimwo muga tudashaka kuvyumva ngo tubikurikize. None umuntu atubwiye ati ikizobaho ko ikizoba kiboshwe no mu ijuru, none wewe ukabura umuntu mubi hano ku isi biboshe, numva ko ni mu ijuru kuzoba ari uko uzoba uboshe. None ntimwumva ko ari ukuri? Nimba uri umurozi uzogenda uri umurozi. Ntuzuvuge ngo bazogera ngo bagusengere, abapastori naho bazoba ari bangahe, abasenya abakatolika naho bazoba ari bangahe, imisi 100, imisi 200, wapi uzogenda uri umurozi. Mugabo ukaba ushaka guhinduka, ukaba ushaka gusaba imbabazi, zisabe uhera ubu. Hariho n'abandi bumva birirwa mu byaha bitandukanye. Navuze umurozi kuko umurozi ari cyo cyaha umengo cyo bagisumba ibindi. Umurozi n'umwicanyi n'iki byose n'iki. Ukaba wewe muri biya baravuga bati nimba ushaka gusaba ukaba warakoze amakosa, banza usaba ikigongwe urya wakoreye amakosa. Siko bimeze ga yemwe. None weho uravuga uti nzobandanya nkora ibibi, hanyuma ndindira umwanya wa nyuma ngo bazompa ikigongwe. Kuko nabo bakoreye ibibi ntuzongo basavye ikigongwe. Mugabo ugaca wiyeza agatima uvuga ngo uzohamagara ngo abapastori bace bagusengera, abapadiri bagusengere, ngo none ngo uzoca we ugende mu ijuru. Nta juru uzojamwo kuko usanzwe uri mu muriro, uwo muriro ni uzobandanya. Igikomeye rero ni iherezo ryiza.
rondera twese tugire iherezo ryiza, kuko nupfa mu mutima wumva ugororokewe umeze neza, uzoba uri mu ijuru, uzobandanya mu ijuru, uzobandanya uri uko nyene. None icyo tubuza, none ikitubuza kugira ngo noneho iryo juru turijemwo. Ijuru ntiriri quelque part. Muri Bibiliya bavuga yuko ijuru si kibanza, ijuru cyangwa umuriro si kibanza, ijuru cyangwa umuriro c'est un état d'être. Muca mwumva rero nimba ari un état d'être, wewe uko umeze uno munsi ukaba wumva umerewe nabi, ukaba uva mu kibi uja mu kindi, wewe uri mu muriro, uri mu muriro, kandi nunapfa uwo muriro uzobandanya. None ko ari wowe warukweze, niwe wikwegeye, niwe warukweze. Uno munsi ukaba Imana ikubwira iti ibikorwa byawe byiza nibyo nzoheza, ariko hari Imana itatubwiye, nta Imana itatubwira ati ibikorwa byawe byiza nibyo nzohezagira. Nayiguhezagira ni rya herezo ryiza izobikwinjijemwo. Bivuge biti twitegure rero, twitegure dukora ibyiza, kuko ibyiza turiko turakora nivyo Imana ihezagira. Mwumvise ko Koruneliyo Imana yasanze ariko arasenga, umumarayika ati wewe ibyo bikorwa byiza nibyo bizoba amateka. None ntimuvyumva, nibyo bizoba amateka, kandi nibyo nzokorerako kugira ngo mbanire mpezagire n'abagukomoka ko bose. None tweho kubera iki iyo capital tutoyegeranya? Ubu tuyegera kumyana igidusaba, egeranya votre capital tukiri hano ku isi, kuko tumaze kuyegeranya nizobana muri repercussion, muri retentissement yayo yico ciza, yiyo capital y'ivyiza, nivyo bizobandanya Imana ari byiharura gusa, kuko wamaze gupfa ntacyo uzongera gukora. Barabivuga ngo umunsi tumaze kwitaba Imana ngo imitima yacu ngo izokije ahantu ngo iruhuke. Murumva ko ari kuruhuka, ntacyo tuzaba turiko turakora. Ibyo nibyo bavuga, nimba tuzoba turuhutse ntacyo tuzoba turiko turakora, nta kindi gikorwa kizohaba. Ni ukuvuga rero ko nimba wagiye uri umusenzi, wagiye uri umuntu mubi, wagiye uri iki, uzoguma uko nyene. Aha kwisi nibo bazobana baguharura kuri umuntu mubi. N'Imana ntizofungura umwango. Nivyo tubimenye. Ntuze wongere kuvuga ngo ijuru bacava ngo riri hariya hejuru. Oya, ijuru c'est un état d'être, un état d'âme. Ijuru uko unezerewe, uko ukora ibintu byiza, ibyiza bibyara ibindi, kugeza naho n'abagenzi bacu babonamo inyungu mu byo dukora. Ngiki ciza, ngiki ikintu ciza, ngiki Imana iduharura ko. Iyo bavuze ngo l'intérêt général nivyo abene igihugu aburi kurakorera neza, ibyo baguharurira ko c'est l'intérêt général. Noneho nabo bakagusabira, ntibifuze ko nugupfa wopfa, nukugenda wogenda. Donc nukuvuga yuko de l'intérêt général, noneho natwe ibyiza bituza ko en tant que particulier. Ukaba wumva yuko wowe wiharura gusa, ari wowe wiharura gusa, hanyuma ngo ibyiza bizokuvaho bikwira abandi, uzoba uri kurihenda. Ahubwo curura ukore ibyiza, kuko ibyo byiza ubikorera abandi, nibyo Imana iharura. None haba uri kurabikorera l'intérêt général, umwe wese agakuramo inyungu yiwe, bose bagakuramo inyungu zabo, kubera ibikorwa byawe wewe ni l'intérêt général. None ibyo nibyo Imana izoharura, ivuga iti rero wewe kwisi warabohowe,
ku isi baragukunda, ku isi baranezerewe n'ibikorwa vyawe, ku isi baranezerewe n'urukundo rwawe, gutyo nawe ingo unsange. Arya n'amajambo avuga ngo unsange, ahubwo wewe waramaze kuja mu ijuru. Bikavuga rero biti mu ijuru injiramwo guhera ubu. Nivyo bariya badusiguriye bavuze byinshi, iriya nyigisho yatubwiye byinshi, kandi byose wumva bija hamwe. Ati iriya Mana ni nziza, nivyo, kuko Imana niyo dukoze amafuta yatugirira ikigongwe. Imana idukorera ibikomeye kuko iraza ikanahezagira ibikorwa byacu byiza. Wewe ikakuvana zero, ikakudugana ikagushikana imbere yayo. Ndangize mvuga ni Imana ishimwe, mwakoze cyane, mubandanye. Imana ibandanye bane natwebwe twese, iduhezagire, iturabe byiza, na cyane cyane idutegurire iherezo ryiza. Murakoze cyane.